Yego. Muri wakumva amasasu ryari yo ngaho mu gihugu ca Kongo? Nejo yaravuze nta musi asiba sofu no musi no tutayumvise. Uno musi ntihataravuga. Yego. Ariko none nimeze namwe kagira ubwo mukavuga ati ibi bintu natwe bihava bidushikira. Habugira nyine mugana aho nyine bukeya nyene tuvuga ati naho byoba nyene nta kundi. Aho kujya ni mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho turi mu Burundi. Imibano yanyu hagati ya mwebwe n'abantu bari anye yifashe gute papa ko ry'ubwa mbere? Imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yugawe. Yego. Muri make uvuze umubano nuko haba hariho nigena uruja n'uruza hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi. Kubera ko hataruhari rero umwe wese aherereye ku ruhande rw'iwacu turatekanye. Yego. Naho urana ko ari hafi yaho aho impande y'urwo uruzi urabona ko ngahari mu Rwanda aho nyene. Aha kujya aha two turabonesha amaso nkuko. Aho hose ni mu Rwanda aho. Aha kugera hari aho hose ubona hari bitoke kwaje maze hose mu Rwanda. Ni ukuvuga ko urabona ko hatekanye nta mwegera uruzi uretse ko nta wundi muntu atuvogera natwe ntaho tuvogera. Mu bisanzwe umutekano muri Kongo yo muri ko mu biturika canka amasasu ngahi wanyu biza bikabahungabanya bute? Akoze cyane. Bigira nti ibya bindi bavuga ati mvuga y'ikirundi ati y'inzu y'umubanyi hiye naho ntushaka kuba amakenga kugira ngo ushobore kuzimiriza hafi cyangwa urabe ko hari cyo kugira ngo nawe iwawe ntishikirwe. Hariya ni mu Rwanda musanzwe musanzwe mufitanye ubucuti n'abantu mu Rwanda? Yego twari dufitanye ubucuti kandi bwiza ariko ubu bwatitutse nyene ntabwo ubu bucuti ari bwishi nkuko byahora ubwa mbere. Yego. Ubu ntitugitemberanira ivanye n'ibiza mu perezida waho ashaka gutera mu gihugu cy'u Burundi yisunze yuko yateye igihugu cya Kongo ashaka gutera cy'u Burundi akabaseka y'u Burundi kabisa baragavye ni maso. Yego. Ivyigwa mwarigeze muhagarika mu gihe mariko mumva umutekano muti mu gihugu cya Kongo? Oya ntitwigeze duhagarika ahubwo twarabandanije n'umwete. Sasa hali mwachaje hali ya Kongo? Kiukweli tuliacha hali tulitoka kwanza hali haikuwa nzuri na kwa sasa hali haijakuwa nzuri na kama tumekimbia ni kuhofia usalama wetu kutokana na hali hii ya vita ambayo imejitokeza nchini Kongo. Sisi tumekimbia kufuatana na milio ya masasi ambayo imepitikana huko nchini Kongo. Kwetu kabisa kumepitikana masasi mengi kupitia majeshi wa FARDC ama wa Kongomani na wengine maadui ambao wameripua masasi na mabomu mingi. Sasa tukahofia kuona wenzetu wa Goma na Bukavu ambapo kulipitikana zile hali za masasi mingi na watu wakakufa kiolela. Tuliposikia sasa yale masasi mingi yanaanza, basi tumekimbia kwa kuhofia usalama wa maisha yetu. Yes, welcome ladies and gentlemen. We're home. Murakomeye komeze neza murasumiriwe canke mwamutse Vina mbere. My name is Frank. The answer ni African TV. Sonda gwikazo soko uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza ndetse mu Guvia abaronda bwa Mali Sanabi Saudite. Abari mu Swiss mu game ndabaha ikaze. Yes, no musi udasanzwe aboneza ko turi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Turi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda aho twaje gurasho gutemberera abegereye hano mu karere ngaha hafi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ndetse no ku ruhande kandi hari Kongo. Yes, aho tuja kwiga vyinshi bitandukanye, mbega imibereho yaho no musi imeze gute, mbega hagati yabo no musi imibano imeze gute, mbega ubuzima baracabandanya inyuma y'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Yes, muze kubana tugamagura ngo tuze kubona vyinshi bitandukanye ku buzima bwabo ndetse n'ibindi. Asante sana. Yes, nkuko nababwiye turi kuruhwa aha uraneza ko hari hakurya hari u Rwanda urabera yahuriye musozo hari anya n'u Rwanda hakurya naho ni mu gihugu ca Kongo. Yes, turi kumwe rero n'abanyagihugu bo ngaha muri kano gace tuzoganira bitandukanye, mbega imibereho yaho imeze gute. Ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Yego. Witwa gute? Nikakwizera. Kwize ni sawa? Ni sawa. Ngahi wanyu bimeze gute? Iwacu bimeze neza. Yego. Okay, ni gute nawe? Ni sawa. Umeze neza? Witwa gute nawe? Nitwa Charlotte. Chariro. Ngahi wanyu mu karere umutekano umeze gute, vyifashe gute? Iwacu bimeze neza nta mutekano mbona wahungabanye. Okay. Anya hakurya ni mu Rwanda. Hamaha naho ni mu gihugu ca Kongo. Ingene musaze mwumva ibiriko birara mu gihugu ca Kongo muvyakira gute, bimeze gute mbega? Urumva inkoho nyene zikavuga zigahora. Tuba tuzi ati bariko barahigana nabandi ntituba tuzi. Yego. Ariko ngaha tuvuge tugenda ariko bukebuke. Ariko ngaha iwanyu mu karere ibintu bimeze neza. Aho iwacu bimeze neza. Ubwa mbere mwaragenderana n'abantu babangaho hakurya mu gihugu cy'u Rwanda. Uno musi ndigica tumye umva mudasura kuza muragenderanira cyangwa mwege mushore kujabuka.
nanje ntacyo nomenya n'ukuri nagiye mbona biba. Imirimo yanyu ya misi yose yo ngaha anya mu karere uno munsi muracabandanya kurima muracabandanya kugenda gukora n'ibindi bitandukanye? Turarima tugatera byose ni sawa. Yego. Nike kintu mushimira leta y'u Burundi kubona umunsi muri ngaha anya ariko ngaho hakurya muharamwumva ibintu bikora vuga hari anya. Mushima kuko twebwe turyama abandi bariko nyene bavyumva bariko barabiruka natwe amahoro ari yose twiryamiye neza tukirimira nta kibazo. Yego. Muri bakumva amasasu ryari yo ngaho mu gihugu ca Kongo? Nejo yaravuze nta musi asiba sofu no musi no tutayumvise. Uno musi ntataravuga. Yego. Ariko none nimeze namukagira ubwo mukavuga ati ibi bintu natwe bihava bidushikira. Habugira nyene mugana aho nyene bukeya nyene tuvuga ati naho byoba nyene nta kundi. Yego mugasi cyane. Yego. Wewe akazi urakabandanije ibikorwa vyarabandanije? Narabandanyize kabisa nta kibazo. Jambo rimwe kuri leta y'u Burundi. Amana nuko turabashimira cyane kuko turi mu mutekano kabisa mwiza cyane. Yego. Shariro nawe jambo rimwe kuri leta yacu? Jambo rimwe je nuvuga turabashimiye cyane kuko atakintu cyo kiraduhungabanya dufise amahoro. Yego. Hama mugasaba iki? Tugasaba ko nyene byo kwamaho. Aba nkuko nyene biri imyaka yose. Yego. Yes. Muko mubona ngaha kuruho mwumvise ingene vyifashe n'ingene abanyagihugu bo ngaha muri kano karere ingene bimeze abahora bagenderana no mu gihugu cy'u Rwanda urana ko hari ivyatosekaye ariko kumbe turiza yuko kandi bizosobaganira neza ariko kandi hakurya urumva yuko no ku munsi wejo barumvise amasasa ariko aravuga ariko uno munsi hazindutse haragahengwe kuvuga yuko uko bimeze kose ariko ngaha anya abanyagihugu ibikorwa vyarabandanije no munsi baracabandanya bariko barakora twizera kandi neza ko ibintu gikano bandanije yes tubandanye kugira ngo ushobore kubona ndetse nabandi batandukanye mbega nabo nyene ibikorwa biracabandanya ngaho hakurya. Merci. Hari inzira isukira hajya anya mujya murimo hajya bacaho cyane bagiye ku mashuri hano muzina mugende cyane waye tugiye ku mashuri hajya ariko barariye kuraba mwatumye mwa gucaga impande y'ibigazi none duciye ha mu myimba aha mu mirima ntushika none hari ibyatsi bifata ku maguru none mu masuhana ubu rero turi ku mashuha nkuko mukabibona d'abord numurabibona aho cyo twegera imbere gato kugira ngo mushobore kuyibona turi kumwe n'umwe mu bantu bo ngaha muri kano karere turakora mu kice umeze neza turashimye witwa gute nitwa Reveriye Kubwimana ngaho usanzwe ukora uduki ndi umugide wo ngaha ku mashuha umugide ngaha ku mashuha ubwido ngaha ku mashuha ego ku mashuha yo kuruha neza neza yes ko hari abantu benshi batabazi yuko kuruha hari amashuha burya abantu benshi batanabizi wanashima nivyo hari batabizi bivanye nuko ngira ngo badatembera cyangwa bataronka amakuru ahagije mugabo cyo babwaco cyo nuko ngaha dufite amashuha ariko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ndetse hafi yaho akaba ari mu gihugu kibanyi cya Kongo. Yes turi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda hama hakurya naho hari igihugu cya Kongo aha muri Kongo hari akarere kahe hari akarere bita Kamanyura okay umubano ngaha anyumeze gute ndaba kwanza umutekano ngaha iwanyu kuruha wifashe gute nakoze cyane mwa akarere turiko urana n'akarere k'ibihugu bitatu yego sinova muri rusange ahubwo vuze ntijambo rimwe umutekano meze neza nta gakacira yego marana ko aho turi hatekanye numva ko akacira yego muri make umutekano meze neza cyane bose yego yes aho kujya ni mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho turi mu Burundi imibano yanyu hagati ya mwebwe n'abantu bari anye yifashe gute papa ko y'ubwa mbere nogira nti cyo kibazo mbajije kumbure kucishura kandi acisha uko ngacumva kuko sinocishura nk'umuhinga kuko musanze namwe muzi ko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi yugawe muri make uvuze umubano nuko haba hariho nigena uruja n'uruza hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi kubera ko ataruhari rero umwe wese aherereye ku ruhande rw'iwacu turatekanye naho urabona ko ari hafi yaho aho impande y'urwo ruzi urabona ko ngaho ari mu Rwanda aho nyene hakurya aha two turabonesha amaso nk'uko aho hose ni mu Rwanda aho
hehe hakugera hari aho hose ubona hari ibitoke kubaje bazose mu Rwanda ni ukuvuga ko urabona ko hatekanye nta muntu yegera uruzi uretse ko nta wundi muntu atuvogera natwe ntaho tuvogera umwe wese ari mu vy'iwiwe mu bikorwa vya misi yose. Yes, bivuye n'umutekano mu gihugu ca Kongo ngaha anya iwanyu bavyifashe gute mbega nta bintu mura mumva hariya anya bemeze gute burya? Makoze nibaza ko ikibazo cyo muri Kongo kijyanye n'umutekano waho sindashika amenye ko umeze ariko urabona ko nugana habaye itose kajyaho gato kuko urabona ko habavandimwe aho dusanzwe tubaye canke tugeza hiyo ku mugwa mukuru wa komine kandi ko ari abavandimwe b'abakongomani cyangwa abagenzi b'abakongomani n'inshuti bashoboye kuva mu gihugu cyabo tubaza ko umutekano ameze neza ku bwacu rero turi ngaha twumva ibiturika kugira ngo kuba ari kuguhungana k'umutekano kuko hanini turavyumva ariko usibye ko muri iyi minsi atabihari tuko turumva namwumva ko takacira. Yego mu bisanzwe umutekano muri Kongo iyo muri ko mu biturika canke amasasu ngahi wanyu biza bikabahungabanya burya? Akoze cyane bigira nti ibya bindi bavuga ati mvuga y'ikirundi ati y'inzu y'umubanyi hiye naho nshaka kuba amakenga kugira ngo ushobore kuzimiriza hafi cyangwa ariko hari cyo kugira ngo nawe iwawe ntishikirwe kuri ico rero bafite ababijejwe twebwe ku bwacu nka bene gihugu ntidushobora kumenya tuti twokora gute kugira ngo tushobore gufata duhagarike ivyo ko yavuga hakurya mugabo hariho inzego zibijejwe z'umutekano zituyeramwe abagabo natwe ubunyagihugu bwawe ukumva ko umutekano ariko aramagana ntibacure nawe hugiriye nawe canke aho usanzwe ubaye ukumva ko woda kuvuza umutekano irahugire nabi bikaca bituma rero nawe ubwira nti ubaho kwicungera canke gutanga amakuru mu bintu bitagiye neza kuko murazi ko umutekano uri mu nyabune. Yego. Yes, abantu bashikumbura ko badukurikirana bahora bibaza yuko surtout ino ku mupaka ahegeranye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo yuko atamutekano hari. Mugabo ndibaza ko muri ko muravyumva neza abanyagihugu bameze neza ibikorwa birabandanya. Mbega ibijanye n'ibikorwa ngaha anya abantu ntibigize bahungabana mu bashobora guha ibikorwa vyabo bareke kuja kurima bareke kuja mu murima avuga ati avanjayo byave binsanga mu murima. Murakoze cyane. Nta ku ruhande rw'u Burundi muri rusangi nta nzira kirasha fama nta n'umwotsi mubona kuko abanyagihugu barita ibikorwa vya misi yose mubona ko ngaha bamaze gutera ahandi mubona ko bariko barakora muri make hatuje ivyo ngorane nibyo nakubwiye ntituvyumva kumbure hakurya kuko turi ni wacu nta bihari ntitubihunguranisha umutekano mu kazi ka misi yose turakora nta kibazo gutwaye. Hajya hakurya mu Rwanda bahita gute hajya anya? Aho hakurya mu Rwanda bahita Kibangira. Aha bahita mu Kibangira. Hama hakurya muri Kongo ni Kamanyora. Muri makurumva n'uburere usanzwe bwegeranye kumbura ibikorwa vyaho bagatuma batabandanya ariko kandi urumva yuko hariho bamwe bashoboye kubandanya ibikorwa ndetse ngaha anya umutekano ukaba ari wose. Ashaka kudufasha kugira ngo ushobore gutahura neza kugira ngo tuvyumve hatandukaniye hehe mu Burundi no mu Rwanda ndetse no ku rundi ruhande. Murakoze cyane. Aha tugerageje kurabisha amaso. Murakoze cyane tugerageje kurabisha amaso. Kuko gira imbere gato nkuko. Tugerageje kurabisha amaso murabona ko hariya aha hepfo iyi misuna mubona ngaha hariho uruzi bita Ruhwa. Kuruhwa. Urwo ruzi bita Ruhwa nibwo ruhana urubibe u Rwanda n'u Burundi. Uru ruzi ruri ngaha ahana. Yego. Haya hepfo y'ijya myembe yakibyo navyinshi by'imyembe. Yego. Hariho uruzi bita Rusizi. Ruhanisha urubibe u Rwanda na Kongo. Hariya hepfo mwaya magereveriyo arusinko n'ibiti byinshi hariya hepfo. Yego. Hariya niho hari amasanganzira y'ibihugu bitatu. Ukuvuga ko u Burundi u Rwanda na Kongo. Ngerageje kubibereka neza nkuko nkwesheje ikiganza. Urabona ko uru n'uruzi Rusizi. Uri ni Ruhwa. Yego. Aha ino hepfo ko ni muri Kongo. Aha ni mu Rwanda. Uru nago n'uruzi Ruhwa. Aha ni mu Rwanda, aha ni mu Burundi. Rero uruzi Ruhwa gwisuka muri Rusizi hari hepfo ugeze hari hepfo kwajya magereveri mu nana hepfo
rukaca rwishika muri Rusizi. U Rwanda ruca rugenda nk'agasonga kaca ruhera hariya nyene hakaca haba umupaka rero w'u Burundi na Kongo hepfo yarya magereveri. Wow. Yes, murabona ngaha mu karere irifashe neza. Aho hakurya mu gihugu cy'u Rwanda, aho hakurya naho ni mu gihugu ca Kongo. Aha naho turi ni mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bimeze neza, ibintu vyifashe neza, umutekano umeze neza. Ibikorwa birabandanya, abarimyi ndetse n'abandi barangahanya bagide bo ngaha ku mashuha ko ibikorwa biriko birabandanya. Katwumvirize rero amashuha ari gatonya rero kugira ngo tugire twumvise bimwe mu bintu vyiza dufise ngaha mu Burundi. Hari benshi bataza amashuha. Ko shushe arashushe kuko imisi yose aduga ashushe. Arashushe cyane. Ni igiki iganga gatonya udufashe? Ni igiki gituma aya mazi n'ashuha muri ubu buryo? Ni ukuvuga ko amazi y'amashuha yego ava ku cyo bita ikirunga. Kirunga volcan. Yego. Shatu amazi ashuha hukunya arashobora kunda kuvuga yuko amazi y'amashuha ngo afise ivyo avura nivyo buryo. Musanzwe muri rusange dufate ku mazi amazi y'ingira akamaro ataranahingurwa. Yego. Murazi ko hari igihe bisaba ko amazi bayashobora kuyoga ashushe mu gihe nk'ufite nk'amavunane cyangwa ubuhe budasiguritse ukayoga amazi ashushe kumva ko usubiye kurema umubiri wasubira ku rugezo rwiza. Yego. Iyo amashuha nayo cisubirije nuko ubwayo aya mazi ushobora kujya mu kamara mu mwanya muremure adashobora gutakaza amashuha ngo nuko yarimwo adashobora guhora nukuvuga muri make arafasha mu byo kuvura nk'amavunane ubuvyeyi bw'umurengera n'ubuvyeyi agafasha kandi mu kuvura umuntu agasubira akabonoka imitsi igagororoka amaso agatembera neza ku buryo ngaho umuntu ashobora kuyajamwo ukunyene akaresista. Turafise ayatandukanye bana ko aya afise ubushahe bwa 55 degrés Celsius de température. Turafise ayafise ubushahe bwa 40%. Turafise nayo afise ubushahe bwa 35%. Turafise ya 25%. Turafise ya 85% hari inyuma. Umva ko woga bishoboye kuko hari utoshobora koga ashobora kugira. Hari abantu boga yanya afise 60. Aya mu kuyoga ashobora kuyadaha mu base cyangwa mu ndobo karucanga n'ayandi kugira ngo cakarinda gahoro. Yes, ijambo rimwe ku bantu bako badukurikirana, ijambo rimwe ku Barundi, ijambo rimwe ku Barundi baba hanze kumbure kugira ngo bashobore baraza kuvisita ngaha kandi bumve yuko ibintu ari amahoro. Murakoze cyane. Jewe cyambere no banza nkavuga nuko ngaha ku mashuha yo kuruhwa amahoro umutekano bikwiye. Yego. Ata muntu n'umwe uvuga ngo nuko ari ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ngo sinoja kuruhwa ngo hamize nta mahoro nta mutekano hari. Byifashe neza umurundi wese ahari abyumve n'umunyamahanga ahari abyumve ko ngaha kuruhwa amahoro umutekano bisasagaye. Tubatumira ahubwo kubandanye batembera u Burundi ko Burundi bagenda. Nta nzira ikirasha nta namwe intambara tuyumva mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi yuko ahubwo rubandanye banadutembera ngaha ku mashuha kugira ngo dushobore gusanga ibyiza by'u Burundi. Tunabatumira ko botemba ahubwo ari na benshi bakibona ko ibyo ibihuha bivugwa atari byo bakagenda bafise n'umuco nk'uko namwe mubibona ko atanze ikirasha amako turi kumwe atamumwe akajya n'indwara. Ico rero kenshi tubasaba. Yego. Ndagushimiye cyane. Murakoze namwe cyane. Yego mari bezege gose. Yes, nkuko mubona rero turacari muri kano karere nyene aho neza ko ibintu byifashe neza haratekanye hari hakurya nkuko bamwe bivuga yuko ku munsi weje ndetse na hirya yejo hamye havuga ibiturika hari anya ariko no munsi murumva yuko haratekanye no munsi hameze neza. Yes, bandanyana natwe bwe kugira ngo ushobore kubona byinshi bitandukanye. Yes, nkuko mubona rero ngaha naho turi kuri Ecofo Rukana 2 Ecofo Rukana ya kabiri. Yes, abona neza ko abanyeshuri bariko bariga ibintu bimeze neza cyane gose uko ubona ngahanya mu ishuri abanyeshuri bariko bariga ivyigwa birabandanya neza cyane gose. Yes, nkuko muri ko murabona rero umutekano utuma abanyeshuri kandi babandanya bariko bariga. Yambu umeze neza ivyigwa biragenda aho ni sawa. Yes, nkuko bibonye rero ari indani abanyeshuri barabandanya ivyigwa biracagenda neza uko muri ko mubona ngaha anya ese n'umwigisha ariko aratanga ko
yiwe ibikorwa bimeze neza cyane gose. Yes, nkuko bimeze kandi nkuko mikomana abanyeshuri ngaha anya baba bari pose bari mu vyigwa vyabo kugira ngo bashobore kubandanya ubumenyi bwabo ndetse no kugira ngo bashobore abantu ngo nibwo Burundi bw'ejo kugira ngo ejo igihugu cyacu gikomeze kigenda neza cyane. Nkuko muri kubona ngaha anya kandi abanyeshuri bari mu vyigwa, abigisha ubona neza ko bigisha mu mutekano ntangere, abigisha ubona neza ko bigisha atabwoba kubera ko atagakacira bivanye no kubera ko umutekano wifashe neza. Ariko kandi rero nkuko kandi nababwiye anya muri ko murabonesha amaso ni mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, sigura neza ko uko biri kose ibintu bimeze neza, uko biri kose umutekano koko umeze neza. Yes, hama kandi ni ekoforukana ya kabiri aho habarimo aho muri ekofo akaba ariho kandi nabiga muri primaire ubona neza ko n'inzira ndiko ndacamo ndabona neza ko atariyo. Yes, ego ubona ko n'abana ngahanya ubuzima buba bubandanya neza cyane gose. Tatatunywa amazi kwanza. Ni sawa? Umeze neza? Okay. Izuba biragenda none. Buke kandi. Usanga vyarakunaniye wewe kwishuri wewe? Nubundi biratugora buke. Oya birakugora wewe bose. Ngari wabaye wa mbere? Oya ntano ntawuri mu wabaye wa mbere. Ababaye abambere basigara mu ishuri mwege muca musohoka. Oya bose basohotse ko atembe hano. Muriko murakora intero. Wayitoye wewe? Buke nagerageje. Vya buke ndega muhungu wowe urabizogenda. Ninde ibaza ko yabitoye gose muri mwebwe? Ingo. Beze neza. Uraciye ubwenge kandi? Witwa gute? Niyo kwizera Elihudi. Niyo kwizera Elihudi. Iryo zina ni ryahatarira kaze? Wiga mu kanga? Mu gatandatu. Mu gatandatu nto wayitoye none? Mwari mwakoze nto yiki? Mwakoze nto yiki? Igifaransa. Ukimbwira akajambo kamwe wibuka baba bajije? Mbira ikintu baba bajije uno munsi. Uno munsi? Atubajije. Conjugal verbe être objectif au présent. Ivyigwa ringa ariko ngabirabandanya neza ariko nimigeze muhagarika ivyigwa. Oya nta cigwa twigeze duhagarika. Twagumye tubandanya. Yes, nkuko mubona rero ngahaje kandi kumera banda hababuza aho nimege muciye ubwenge nivyo nindaciye ubwenge muri mwebwe. Uri ari inyuma uyu nabaye wa kabiri. Witwa gute? Ninahazwe Elisi. Elisi ninahazwe Elisi. Oya kangahe? Wa gatatu. Wa gatatu. Uracyubwiye ngo gakangahe? Wa gatandatu. Wa gatandatu. Mumva mwakuza uduja mu windi. Umva uzova muri kaki. Uyumva gute uzova muri kaki? Nimva neza. Rabino. Nimva neza cyane. Uzova muri kaki ukambara ishati yera, ipantaro y'ubururu, pito y'ijipo y'ubururu canke yirabura. Okay. Yes, ivyigwa biragenda neza ariko. Mwe biragenda neza vraiment. Turakabitahura. Na cyane mate. Mate urayumva gose? Urumva wewe yumva mate cyane gose. Umva mate gusumba ibindi. Mate ewana ni Kiswahili vraiment. N'agafaransa ndumva buke. Kiswahili urakubita buke? Salimia watu sasa mu Kiswahili. Msema Kiswahili. Nasema Kiswahili cha kidogo. Unasema Kiswahili kidogo? Ukunazoea kusema Kiswahili. Ukunazoea. Yes, ego. Anya nkuko mubona hariya ni mu Rwanda. Musanzwe mufitanye ubucuti n'abantu mu Rwanda? Yego twadufitanye ubucuti kandi bwiza ariko ubu bwatitutse nyene ntabwo ubu bucuti ari bwishi nkuko byahora ubwa mbere. Ubu nitugitemberanira. Ivanye nibiza mu perezida wa ashaka gutera mu gihugu cy'u Burundi yisunze yuko yateye igihugu cya Kongo ashaka gutera cy'u Burundi akabaseka y'u Burundi kabisa baragavye ni maso. Ivyigwa mwarigeze muhagarika mu gihe mariko mumva umutekano muti mu gihugu cya Kongo? Oya ntitwigeze duhagarika ahubwo twarabandanije n'umwete. Urakoze cyane Elsi. Nawe murakoze. Tuzosubira n'uwaja mu windwi sivyo? Urakoze rero. Yes, merci beaucoup. Yes, uko mubona rero abanyeshuri ngaha anya ibintu byifashe neza. Sawa naga muta? Ni sawa. Kushure biratse. Kugira mu wakangahe nawe? Wa gatandatu. Entro ko toye wewe none wewe. Okay, witwa gute? Twazereje ka Manase. Manase iteye. Ivyigwa bimeze gute ngaha? Bimeze neza. Umutekano ngaha kwishuri ndetse mu kibani wanyu wifashe gute?
umutekano ni buke buke kubwo intambara iriko iraba ku gihugu cy'u Rwanda n'icya Kongo. Ariko ngahanya amashuri mwarabandanije nashigize gihagarikwa n'umunsi wa rimwe. Oya, amashuri twarabandanije neza kandi bimeze neza. Yego. Asante sana Manase. Yego. Yes, nkuko rero muri ko ravyumva banyeshuri biga ngahanya muri kino kibanza ivyigwa vyarabandanije ibintu bimeze neza ntibigeze bahagarika n'umunsi wa rimwe kugira ngo kubandanya ariko kandi kubo bakomeje kandi kubivuga ati igisirikare cy'u Burundi kiba kimeze neza rero tura amahoro tumeze neza kuko twizeye neza yuko igisirikare kiba cifashe neza kugira ngo gishobore kuturindira umutekano wacu. Yes, guma natwe tujaye muri urugendo rwacu kombore mugiye bitandukanye. Asante. Nkuko mubona rero ubu naho turi kuri zone ya Cibitoki aho hari abamwe mu mpunzi zavuye mu gihugu ca Kongo. Tuzagana vyinshi bitandukanye azogiyaga mu Giswahili aho kandi unaelewa Kirundi? Ndio. Jambo sasa. Jambo sana. Uko bien? Tuko bien kabisa. Majina ni nani? Mimi naitwa kwa jina la Luamwe Bertin Jean. Nani? Luamwe Bertin Jean. Mkaji wa Bwegera nchini Kongo. Yes, karibu sana mzee. Oya, asante. Mimi ni Fiston Ruindika Didier. Natoka Kongo kusema Luberizi mu plan. Na kazi ambayo nilikuwa nijihusisha nayo nilikuwa mpashaji habari kwenye radio ya kijamii Sauti ya Luberizi, vile vile kwenye media en ligne Luberizi TV en ligne. Okay, sawa. Hali mwachaje hali Kongo? Kiukweli sisi tuliacha hali tulitoka kwanza hali kwa nzuri na kwa sasa hali haijakuwa nzuri, na kama tumekimbia ni kufia usalama wetu kutokana na hali hii ya vita ambayo imejitokeza nchini Kongo, surtout ku este ya Kongo. Safari imekuwa aje kutoka Kongo ili mufike hapa? Sisi tumekimbia kufuatana na milio ya masasi ambayo imepitikana huko nchini Kongo. Kwetu kabisa kumepitikana masasi mengi kupitia majeshi wa FARDC ama wa Kongomani na wengine maadui ambao wameripua masasi na mabomu mingi. Sasa tukahofia kuona wenzetu wa Goma na Bukavu ambapo kulipitikana zile hali za masasi mingi na watu wakakufa kiolela. Tuliposikia sasa yale masasi mingi yanaanza, basi tumekimbia kwa kuhofia usalama wa maisha yetu. Ndio maana tumefika hapa Burundi na tuko hapa deja Cibitoki. Mmepokelewa aje hapa Burundi? Asante sana kweli. Hapa Burundi kwa kweli Warundi tumekuja kujifunza, tukaona ya kwamba Warundi wanakuwa na roho nzuri sana kuliko hata wengine nchini pote. Basi hapa Burundi tumepokelewa vizuri sana
wametukaribisha, wakatupokea, wakatupatia mahali ambapo tutaketi kwanza, na wameanza kutushughulikia. Maraia wenyewe walianza kutushughulikia, kututafutia machakula na kutuletea nazo hapa za kupigwa na zile ambazo zisizokuwa za kupigwa, na mpaka sasa ndio wanaendelea kutushughulikia kushinda hata maoni mbalimbali ambazo ziko zinafika hapa ni kwa kutuuliza na Faransa virefu virefu bila kutusaidia hata chakula yoyote ile. Na ndio maana tunaendelea kuishi hapa na tunaishi kwa neema ya Mungu kupitia wakaji wa Burundi. Kwa kweli Mungu awabariki kabisa. Mnaishi aje hapa en sécurité? Est-ce que pako sécurité bikwaje? Ok, sécurité iko. Puisque police inaentoure population yote hapa. Pointi ine zote ambapo watu wanaikaa hapa kuzone. Sécurité iko. Ukitoka unarudia kama ni 19h, 19h30. Tuko bien sécurisé depuis tulifika il y a moins de 2 semaines na combien de jours, mais hakuna maafa mabaya au habari mbaya ishatokea kwa refugee benye bako sur place. Mnaishi aje na wajirani hapo Warundi? Tunaishi salama. Wale ambao kwanza tumekimbia nao walikuwa wanafanya kazi za kilimo maeneo ya plain. Tunaishi nao hapa bila tatizo yoyote. Yes, ni kitu gani che mnaweza omba serikali ya Burundi au ya Kongo? Kwa serikali ya Burundi kitu ambacho tunaweza kuomba kabisa ituongezee tena ngine usalama na tuchunge hapa kwenye tuko mpaka gisi tutapata amani nchini kwetu Kongo tukarudi kwa usalama. Ile kabisa tutashukuru Mungu sana. Message kwa watu wa Kongo. Message ambayo tutaweza kupatia wenzetu ambao wamebaki kule Kongo, wakiona ya kwamba mambo yanaendelea kuwa magumu kule, wakuje haraka ili Burundi wawapokee nao waishi kwa amani, ili tuchunge jinsi Mungu atasaidia nchi yetu ya Kongo ipate amani, tukarudi kwa usalama. Mko na imani kama mnaweza rudia Kongo? Ndio, tuko na imani kabisa. Mungu ataendelea kusaidia, sababu hali ambayo tunaanza kuendelea kuona kwa sasa iko tofauti na yenye tulianza nayo ambayo imetukimbiza. Kwa sasa tunaanza ona kunapatikana mabadiliko kidogo na ile inasababisha tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu iko naleta heri na siku tusizozani tutarudi. Asante sana. Asante sana kaka. Tunashukuru. Asante. Okay. Yes, asante sana. Yes, nkuko mwatu ngaha anya atoktureyaga nabona munga muri kano karere baganira batubwira uko basanzwe babayeho uko babanye ndetse n'ababanye ngahanya abarundi batubwiye yuko bamwe banabafasha bakabazana ivyo bafungura ibitetse canke ibidatetse amazi kumbure bakabaha kumbure bakavuga yuko babakiriye neza cyane gose. Yes, tubandanye ama tugandirize n'abandi. Nkuko munarero kandi turi kumwe numwe mu mashinga nahe bari muri kino kibanza. Karibu sana baba. Ndio, shukuru. Uko bien? Kisha karibia, tuko bien. Kwa majina ni nani? Mimi ni Mulonda Valentin. Mulonda Valentin. Mulonda Valentin. Kongo liko naishi wapi? Kongo liko naishi Luberizi. Ndio. Hali umeachaje? Hali sio nzuri. Hali ni ya wasiwasi tujia vita. Ndio. Alafu hapa uko nani? Hapa niko kiongozi wa kambi. Wewe ndio kiongozi. Ndio, mimi ndio kiongozi. Okay. Yes. Mwacha hali ibikwaje kule ili mkuje huko? Hali sio nzuri, hali ya masasi. Jinsi mmeacha hali. Vita ndio imetukimbiza tutoke kule. Kama tuko hapa sio kuja kufanya ambiance, tulikimbia njoo vita. Ndio. Safari kutoka Kongo na kufika hapa Burundi ilikuwaje? Tumetumia mtumbwi. Tumevuka mbele kidogo. Tumevuka mtoni Ruzizi. Ndio. Ndio mkafika huko. Ndio tukafika. Mmepokelewaje hapa? Hapa tumekuta vizuri sana. Tumekuta hapa kwa watu wazuri. Yes. Wametusaidia kweli na chakula. Na mpaka hivi nasema kama chakula ya Wakristo wa Burundi na wenyewe wasio Wakristo wametusaidia ndio mpaka tunakula mpaka hivi. Ndio, ni watu wazuri. Yes. Gisi mnaishi hapa, eske pako security iliko aje? Ndio tunachunga vizuri na polisi. Usiku kama ile mchana polisi inatuchunga. Bila shida kabisa. Yes. Tunajikuta tuko nyumbani. Gisi wajirani hapa wamepokelea, mmeviona aje siku fulani? Wajirani asubuhi kama vile magharibi wanakuja kutuona. Sure. Wanakuja kutuona, msaada, maombi, wanatupatia moyo, tuvumilie. Kawaida ya maisha ni vile, na sisi tunafurahi kabisa. Relation yenu Kongomani na Barundi, unaiona aje wewe? C'est une bonne relation. Une bonne relation, vraiment moi je suis très content de ça. Il y a une bonne relation en tout cas, tunaona kama tuko na bavoisin wazuri. Fatana na mapokezi. Yes. Message kubatu benye mwacha mu vita kule Kongo d'abord. Wajua pako watu wengi washakatika nguvu, washajiheba, washafanya nini?
Message moja tunasema sisi tuko wasiogope, tuko tunachungiwa vizuri na polisi na jeshi ya Burundi, vraiment wajue kama tuko tu hatuna shida yoyote. Tuko kama vile nyumbani hapa. Mko na espoir kama mnaweza rudia nyumbani? Hatuwezi kurudia nyumbani sasa hivi ndugu yangu, wakati masasi ingali nalia kule. Pia shukrani sana kwa gouvernement yetu ya hapa Burundi kwa kutuchunga, kwa kuona kambi yote inazungurukwa na la polisi. Polisi inatuchunga, tunasikia raha. Tulikutana mama de zone hapa, anatusaidia kwa kutupatia mawazo, malgré sijue jina yake, ningeweza kumtarajia kumpatia sifa. Vraiment ni mama, ni mzazi, anatusaidia na msabo jina mama de zone, anatusaidia vraiment wapa Chibitoke. Asante sana kaka. Ndio na kwako pia. Nkuko rero mwavyiboneye ngaha anya abanyekongo bari muri kino kibanza c'impunzi jaje ziva muri Kongo batuganirije batubwira uko basanze babayeho muri kino kibanza, uko bafashwe, uko babanye n'ababanyi b'abarundi, ndetse yuko mu gatondo bamwe babazanira ivyo bafungura ko gashobora gusangira. Nitwagirirwa amahigwe turaza gushora kandi gushika n'andi hano mu ntara zitandukanye hari impunzi zitandukanye zaje mu Burundi, bese tuganire mbega bafashwe gute, mbega bimeze gute, uko iwabo vyari bimeze, babisize bimeze gute mu rugendo baza mu gihugu cy'u Burundi mu bahunze vyari bimeze gute. Mugumana natubwe ni African TV. Merci.